mu Minembwe aho vyiriwe siho birara. Aha ni mu gihe imbwebwe za Sarambwe Areditabara twigwaneho bari bafise imigambi ngo yo kuguma ahitwa Irundu. Aha ni muri Irundu centre ni mu Minembwe inyuma y'ibitero by'urutavanako n'imigwano iri kiraba ku mirongo y'urugamba muri Minembwe bakagwana umuhenerezo. Bamwe bavuga ati ntituhava, abandi nabo murahumba twaje tuje. Komunike ya Lawrence Kanyuka ije ivyunyura arira amaborogo asubira turaje tubabwire avuga iki. Ariko nimumenye ko Major Birangwa, abandi bakavuga Birangwa, biravana no kungene basoma, yamaze guhitanwa n'ibitero vya drone. Komunike yuzuye amosozi, ndaje ndabasomere uko vyifashe muri komunike ya Lawrence Kanyuka asanzwe ajejwe gutuma tumanako ama media communication n'ibindi bigenda bitandukanye mu muhari w'imbwebwe za Sarambwe AFC M23 Reditabara twigwaneho. Circulation ndavuga ngo uruja n'uruza rugiye gusubira gutangura kandi kubandanya ngo hagati ya Bukavu na Uvira. Hari mu gihe hari amaze iminsi harafashwe ingingo yo kuhugara. Ibi navyo bikaba vyaryoheye abanyekongo muri rusangi, ariko ibiciro ntibi vyorosha na gatoyi. Imbere yuko haba ngo crise ino migwano ibiciro vyari ku 2023, ubu naho biri kuranga vyigijije na kabiri, vyigijije na gatatu. Vyifashe gute? Ibi byose turaza kubirabira hamwe mwido nido ukungene vyifashe. Turaraba communique ya gouvernement provincial, communique ya leta ya Kinshasa kubijanye n'imigumu n'imyerekano yatanguye ku munsi wejo. Nuno munsi ikaba ngo yariko iraba mu hariya mu gihugu ca Kongo mu muji cane wa Kinshasa. Rapport na communique ya leta Kinshasa ivuga ko havuye abapolisi bangahe, abasivile bangahe. Ibi byose biri muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no mugoroba bica kuri no rubuga rwanyu rwa Flow Podcast TV nkuko bisanzwe. Reka duhure neza gatanu kuri gatanu inyuma ya kano karuhuko mwido nido. Nongera kubaramutsa, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV umwe wese aho aherereye. Ndizera ko muguwe neza, mumerewe neza mu miryango yanyu no mu vyanyu. Ico ndabasabira no kuronka amagara meza, amafaranga, umugisha, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu. Ndabakengurukire mwe mudahengeshanya kudukurikirana muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceania, Madagascar, Iburayi, eka mbere mu mfuruka zine zisi. Ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno muhingamo ku mugoroba canke mu gatondo ku mutaga, bivana n'igihugu urimwo, bivana naho uherereye. Lawrence Kanyuka aje n'iri tangazo rivuga kuno. Lawrence Kanyuka aravuga ati samedi tariki 13 nuno munsi igeneke ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ngo igihe c'isaha 4 z'agatondo 10h05 ngo isaha 4 n'iminota 5 niho indege za FRDC za leta ya Kinshasa zaduga mu kirere zidushwazamwo ibibombe ngo bombardement ngo qui ont fait des victimes, beaucoup de victimes, de destruction de biens civils. Nama nababwiye ino rangaje runo rurimi ino mvugo ya Lawrence Kanyuka muyibonye muzoce mumenya ko habaye ikintu cabaye gafurehero patriote niki. Aha muri Minembwe musanzwe mutwari imigwano itoroshe itavyorosha, indwi yose iraheze, indwi iheze n'indwi twatanguye tugejeje hano nayo nyene murabona ko igomba irangire imigwano itaracureha, imigwano ibitavyorosha hariya muri Minembwe, mu misozi miremire ya Minembwe hari mu Maho Plateau. Uko bimeze rero nuko uko biri kose ni ku nyungu cyane ku ntsinzi ya Wazalendo, FRDC n'abafatanya bikorwa babo, kuko muri ko murabona marira, muri ko murabona bagenda berekana utuna turiya. Lawrence Kanyuka rero aje kuvyunyura, kuvyunyura ahubwo aje gutanga raporo kwa boss wiwe, yongera abwire izi mbwebwe za Sarambwe RDF AFC M23 Reditabara twigwaneho ubutumwa muri yanzira basanzwe babwirana. Arababwira ati bombardement z'indege y'intambara ya FRDC zaturembeje, zakubisa basivile benshi. Aho muca mwumva ko imbwebwe za Sarambwe zahahoneye. Baravuga ati ngo ils ont détruit des biens civils.
baba babeshe abari amastoke y'ibigwanisho vyabo baba barashize ahantu. Iyi ni imvugo ya gisirikare techniquement ukungene bayaga nama nabibabwiye muzoza muraza mu mpinyuze iyo bavuze ngo bakubise abasivile mumenye ko baba bakubise izi mbwebwe za sarambwe, bavuze ko ngo baturiye amazu hononekaye ibintu vyinshi mumenye ko ari amastoke iwabo baba bagemye. Rero hari igitero cabaye ni mu Minembwe kiba ahitwa Irungu Centre. Irungu Centre niho bari bipfuza kuguma, niho bari bipfuza kugira reprise strategique, bari bamaze kuhapanga ibigwanisho, bari bapanze kuhapanga vya bindi nyene basanzwe bakoresha techniquement ituma tumanako ku bruit ikirere n'ibindi bikoho vya rutura vya vyamaze kwegeranirizwa ahitwa Irungu Centre. Aba ni mu gihe bari bamaze iminsi ngo banyegera babundabunda munsi y'umusozi ngo witwa Kitavi ahano baramaze iminsi barariye kuvere kugira indege ntizibabone, amadrone ntababone, kugira ngo babone ko ako gace kose kagaragara bahejeje kukanoganzamwo bagatwitse bakarangije, hanyuma bace bahihoza babandanye n'ahandi aho munsi y'uwo musozi wa Kitavi aho bariye kuvere bace bahava bigire Irungu Centre, hanyuma ubuzima bwabo bwo kubandanya bayogoza Minembwe bubandanye. Rero FRDC na za jimere na za drone zabo zimari iminsi 2 iminsi 3 mu kirere zarabakemye, barapakurura barasomba, barapakurura barasomba, barasubira. Uno munsi saa 4:05 igisasu ca mbere, igisasu ca kabiri, igisasu ca gatatu kirabitwika kirabinoza nkuko mwabibonye muri communique ya Lawrence Kanyuka. Aha rero muri iyi migwano nano mabombardement hakaba hapfiriyemwo umumajoro yitwa Birangwa. Bamwe bavuga ngo ni majoro Birangwa, abandi bakavuga ati ngo ni majoro Biragwa. Ngira kumbure ama communique yabo ubwabo hari ushiramwo N canke akayikuramwo, ariko murumva kizina n'iryo nyene. Ni majoro watwigwaneho uyu akaba yishwe. Hakaba rero Colonel yitwa Serugaba. Colonel Serugaba wa twigwaneho ariko aratakamba mu magroupe ya WhatsApp, arimwe abasivile, arimwe zimbwebwe za sarambwe za twigwaneho, ababwira ati ebahungu nituveyo kuko nta effectif dufise, igitigiri turarushwa, nta bikoresho, kandi nimumenye ko uyu mwanya wose bari batenye mu Minembwe nkuko bavyivugira muhara mubibona no mu magroupe yabo bari bababeshejweho n'igisirikare ca FRDC. Abatretre bo muri FRDC basanzwe ari abanyene banyamurenge binjijwe muri brassage na mixage igihe ca Laurent Desire Kabila n'igihe ca Joseph Kabila, nibo babafasha mu kubaha makuru. Rero aba nabo bariko baragenda baragabanwa bakugwa ku mirongo y'urugamba, abandi bafungwa, abandi bagira ukuna kuriya, nta communication nzima bariko bararonka. Ikindi naco ni mumenye ko les opérations ibiriko biraba imigwanire kirabera hari mu misozi miremire ya Minembwe ni Hibu n'abandi shasha twumvise amazina ngira mwarayumvise, nibi nabantu batikorako nabantu nyene ubabonye naho uvuga ati kabisa kuba harushwa muca muvyumva. Aba nabantu bagize formation muri Egypte, nabantu bagize formation muri Amerika, nabantu bagize formation muri Israel, nabantu bakoresha ngo ama vision nocturne narayi basiguriye ibindi byinshi, bagize operation ati turahagurutse nta gusubira inyuma. Nico gituma mubona ko araba defete zagasakisaki hariya mu Minembwe, kuko FRDC ntikiraronka communication nkuko bisanzwe, babashiduka ahantu bahopeye, bashiduka drone yaharashe. Ubu nta mu communicateur canke uwo bita mush il n'y a plus de mouche muri FRDC batamika canke bibiri banga twigwaneho. Nico gituma mbona baremvye. Colonel Serugaba aratakamba rero abwira aba twigwaneho ati nimumanuke yemwe mwegere iyo M23 iri ushunguruka ve muri iyo misozi, ni mureke Minembwe FRDC ifate, nta kundi tuzokenyura ukundi turabi, kuko l'armée numérique igitigiri cacu ntigikwiye, ibikoresho ntibikwiye, inzara ntaho ushoboye kwikorera PKM mitrailleuses muri bo ntaho yishobora kubera inzara n'amagara atameze neza. Mwabonye ko arabaha $20 umuziki batambye kiri wanzeze n'igisirimba n'ibindi byinshi mwabonye mu kiganiro twatanguye tubashikiriza hano kuri runo rubuga rwanyu nkuko biri. Rero uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba muri Minembwe. Amaborogo ya Lawrence Kanyuka nayo niko bimeze. Ni mumenye neza ko Irungu bahejeje Irundu nako bahejeje kuyitwika, bahejeje kuyiturira n'ivyarimo vyose n'abasirikare benshi. Igitigiri ntiturakironka bila ime niko novuga, abantu bahapfiriye n'abakomeretse ntibaragaragara cyane, ariko mwumve ko uyu Major Biragwa yamaze kuhasiga
ubuzima nkuko nari babwiye circulation uruja n'uruza rugiye ngo gusubira kubandanya ruba hagati ya Bukavu na Uvira, ariko hano hakaba hateye induru, havugijwe induru cyane muri Wazalendo n'abandi bafise susi nkiyo na jewe mfise, ndavuga ati none umuntu ava Uvira, umuntu ava Bukavu ahantu hari mbwebwe za Sarambwe RDF Red Tabara twigwaneho aza muri Uvira, ntimwumva ko ahantu hategezwa gucungwa ibi bintu vy'ama blague nibiki nibavyihorere, nimba ari Bukavu na Goma nibatungwe n'u Rwanda kuko no hagufi, hanyuma hariya naho babanze bahabloke. Je numva ta blague yo habana santima muri uno mwanya n'umwanya wo kwavansa, bagashiramwe ibishobisho bakihenda bakaza barabugururira n'importe comment parce que les traîtres sont des Congolais, nabo bashi, nabo babembe, nabo FRDC, nabo Nyamurenge, nabo baki abatretre nabo nyene. Rero muretse umuntu akava Bukavu ashiye kuza akavuga ati nibinamo yangu ninde, kumbe ivyo atwaye ni vyinshi, amabombe canke ubwiwe nawe nyene agiye gusema trouble muri Uvira. Rero je simbona ko hari ikintu catari hoba ariho ikintu cihutirwa kugira ino axe isubire yugururwa, ariko yamatse kugururwa Bukavu Uvira. Ikintu rero gihari canatangaje hataraba ngo crise aho muri Bukavu Uvira Goma murasazo bwa Kongo bari basanzwe bava Bukavu baja muri Uvira ku mafaranga ari musingo y'idolari 10, bisigura ko angana n'amafaranga 23,000 vy'amafaranga y'amakongomani. Guess what, ubu kugira uve mu Bukavu ugende muri Uvira ngo bariha amafaranga 20,000 hagati 40,000 n'ibihumbi 50. Uko niko vyifashe. Rero Wazalendo bakaba bahamagariwe kuba vigila na FRDC n'abandi bafatanya bikorwa babo kuri iyo axe ya Bukavu Uvira, muruzi ko baca kuri RN5 nimba ntihetse. Uko niko vyifashe. Tugaruke rero gato kuri communique ya FRDC nkuko muyibona. Communique ya FRDC bavuga ati hapfuye abapolisi, hakomeretsa abapolisi bagera 15, hakomereka abasivile hamwe ba Fayulu n'abajya abandi abasivile 5 mu migumuko yari kiraba ku munsi wejo. Hanyuma bakavuga ati twisunze ukungene manifestation zitegurwa, mwaranditse officiellement turabishura officiellement, mwaranditse mu mategeko tubishura mu mategeko, turababwira ati ico kibanza mushaka mugomba kugira hazoba ari ibikorwa by'umukuru w'igihugu. Nivyo Tshisekedi niho yarari mu vyo yararimo. Hanyuma arababwira ati mwe muzoja hano hitwa Asosa. Asosa ni ku kibuga c'umupira, ni terrain yitwa Asosa, niho bababwiye ati gende muhurire hariya muvugana ivy'iwanyu mutegura ivyo mugomba, ntawo bafashaga muraharekuriwe administrativement birarekuwe ni muje hajya. Bagira fete yuko ariho bagiye, ariko Fayulu caraza yigira umwami w'ishamba acaje imbere abarabagumuye. Abagumuye kote IPDS mbari IPDS ya Tshisekedi n'abapolisi nabo bari bamaze kurigaba baja mwibarabara, hacaba offensive et contre-offensive na defensive n'ibindi byose bihuriranira hagati, baravugutana birangira nkuko vyarangiye ku munsi wejo. Bimeze gute? Bavuga ati manifestation oui, mais en respectant le déroulement des activités socio-économiques, administratives, éducatives du pays. Bashatse kuvuga ko izi manifestation kungera muko murazibona ko baraturiye imiduga 5, barakomerekanije, bamwe bafise imipanga, sinzi ko muko murabibona haro nabatemye mu migongo niki, bafise imipanga baratemanye, sinzi nabona mengo sinzi bigoye no kuraba. Rero ukungene bameze barapertirwa. Manifestation ni bimwe byabangaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, bagikomunika bavuga ni manifestation pacifique. Manifestation igitangura umengo nabantu bazima, nabantu bafise ivyo bagwanira, nabantu mu mutwe bapanze, ariko bikarangira uturira imodoka, ufata ikimuga ukanokora umutima, ufata umuntu ngo naka ugaturiza ipine, ugasubira ukagira ukunuko. Izo ni manifestation canke ni agression canke ni gitero canke ni kiroberi. Uko rero niko vyagenze, batangura gutera, abapolisi barakubitwa, baraturira imiduga, bafata amapoto y'imyaga nkuba bagahenurira mu mabarabara akajagari. Aho rero igipolisi kibagiyemwo ngo manifestation ngo bayiburijemwo, ngo manifestation ngo nta demokrasi ntaki. Woshaka demokrasi umva arababwire, jencho nama nababwiye mugize manifestation pacifique naho mwo mari minsi 4, naho mwo mari ukwezi muzunguruka. Je niko nobabwira umva ngaha
Kinshasa mugende mushike mu yindi ville muri mwibarabara ntaho uzobavugisha muce ku ruhande mukoma induru mureke imiduga igoma yibandaniriza abo mutari kumwe amabisi miduga y'abasivile birenganira abana bagiye ku ishuri bige nico bavuga mu mategeko ya constitution ya Congo nico bashize muri communication babwira ati ntitubabuje nejo nimugire manifestation uko mugomba me pacifique nkuko mubivuga kugira ufise akazembure kiwe yidandariza kugira umwana agiye kwishishe twamvise bavuze ati en respectant le déroulement des activités socio-économiques ubuzima bw'igihugu ntibuhagarare imibereho y'abanyegihugu ntihagarare administrative abantu baja mu mabiro yabo babandanye bakora nkuko bisanzwe educative abana baja ku ishuri babandanye biga nibindi ma formation professionnelle bibandanye biba apana gutegera umuntu wo mutari kumwe mukerera wo mutari kumwe mukubita wo murahoje vyumviro mugira uku no mwiye mugiye gusara mwibarabara ni musare mubandanye n'ubusazi bwanyu canke mugenda mufise ibyo musaba by'ukuri mu bisabe by'ukuri niho manifestation zamazigoreye nico twamwabonye muri Kongo nuno munsi vyadutsemwo ivyo kugwana uko niko rero bimeze ivyejo rero vyunyukiye hehe Fayulu amaze kuja mwibarabara ngo bagiye bare influence ngo bakongomani hari gifaransa bakoresha ni bari ngo les désœuvrés on va œuvrer gukora les ouvriers nibiki bo bavuze ati ngo Fayulu yagenda aratanga amafaranga afata ngo abantu les quoi ngo certaines akoresha abantu ngo qui sont sous substance prohibée wagenda afata bajya nyine binwereye ibangara busara bwayi banyoye ibimogi murababona nyine baba bari ku mabarabara babuza akazi ababikorezi nibiki byononekariye bagacomye bakabakubita inoti bagaca baja mu bwinshi abo rero bataka imipanga ubuhiri amabuye kuko baba bari sous substance ngo prohibe muri Kongo ibi rero bikaba navyo biri mu bibujijwe kandi binavyo ngo kazobikurikiranwa ko iyi communique nayo ikaba yasinwe numwe mu basanzwe no mu docteur yitwa Ngongo Abakazi Patricien asanzwe abajwa gouvernement provincial akaba ari no muganga akabajejwe n'ivy'isuku assainissement afise titre ndende ngana nkuko sinona yibasomera ngo ndayirangize ariko ivyo byose birimwo niwe yasohoye ino communique abwira le communauté internationale abwira ati ntaho babujije manifestation nejo nibasubireyo ariko barengana mwibarabara baririmba ivyo bagomba bagira iki atawe bakoma atapoto atacatsi bace mwibarabara bagenda amahoro bakate basubire bamare Kinshasa yose bajabuke bagende ni mu yindi ntara ariko atawe bakoma ubuzima bw'igihugu bubandanye ibi navyo ntibishoboka kuko babaje kuvyonga babaje gusotorana birangira nabo babakubisa kanywafu uko niko vyifashe ku mirongo y'urugamba mu minembwe vyanse ariko hari n'ayandi makuru turiko turabandanya turonka ko ngo bahare abasirikare b'u Rwanda bagira ku majana 3 bo babibongeye kwinjira kugira barako boja gusana mu minembwe ariko minembwe vyanse irundu bahakupisa igisasu hatakarizwa ubuzima hapfira n'ibintu byinshi bigenda bitandukanye ko mwebonye muri communique ya Kanyuka reka tugaruke mu yandi makuru mu bindi vyegeranyo mu bundi busesanguzi hano kuri Free Podcast TV no kuri Ingoma Magazine 5/5 mwe mwamaze kubikora mwagize sabone canke subscribe muri abantu babagabo nimugire j'aime nimugire partage hana kwiragiza mu magroupe kugira amakuru n'ubusesanguzi tuba tubashikirije nimba vyabashitse ku nyota bibandanye bija imbere ndabakengurukire ndabashimira mbe mwabonye akareresi bamwe bavuga ngo ni mu Rwanda nibiki umuntu yaje nyene kubita icongereza nka cakindi nyene muca muvyumva birangira ariko reka dukenguruke uko biri kose turabashimiye mugira umunsi mwiza mubandanye muryoherwa ni weekend ni samedi ubu hari abamaze kubwira madame ni woge oza abana abandi babwira ati sheri duhurire he aka weekend katanguye abandi nabo bakora gaprolonge bagatanguye ejo ni muryoherwe mube mugiraho muba mwubaho baba muri mu Burundi baba mu mahanga utagira huba utagira igihugu ntateka ufise abarundi muri mu mahanga capa kazi tafuta pesa garuka mu baki igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ciao ciao.